iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri 19 na 22, muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, inteko nshinga amategeko kuri wa gatatu yatoye ku bwiganze bw'amajwi ikwambura icyizere Minisitiri w'Intebe Sylvestre Ilunga Ilukamba, ariko yanze kwegura. Ntekereza inzira isigaye bashobora kwitabaza ubutabera bakurikije ububasha bw'inkiko hagendewe ku cyemezo cyamushizeho, bityo akaba yakurwaho noneho hagakurikira gushyira mu bikorwa urubanza. Cedric Muyoboke, umunyamategeko n'umuseshenguzi muri politiki, ari i Kinshasa. Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nduta ziravuga ko zihangayikishijwe no kutabona ibyangombwa byo gukoresha mu gukingira icyorezo cya COVID-19. Ko atanabaza kutubara ati nimwirinde corona, n'ubupfukamunwa bari baraduhaye benshi barabutaye mbere, abantu bigira ukuri kwamye cesa, abantu bakarundana bakaramukanya ukuri kwamye. Je mbona yuko umenga mbere ikaza iratumara twebwe nta gisivye. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa mu karere ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Muri Afrika, Jerry Lawrence yahoze ari perezida wa Ghana yarashinguranywe iteka ejo ku munsi wa gatatu mu gihugu ciwe. Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo yavuze ko nyakwigendera Jerry Lawrence yari umutegetsi yari afise igikundiro kandi yari umugabo w'ijunja n'ijambo, amenyesha ko arico gituma ivyumviro vyiwe n'imigambi yaharaniye mu buzima bwiwe bwa politike byashizwe mu ibwirizwa shingiro rigira kane ry'igihugu. Yongeye avuga ko intambwe zikomeye mu nzira y'iterambere igihugu cyashitseko ku buyobozi bwa Jerry Lawrence zizoguma mu mitima y'abatari bake bazokwaruka mu bihe biri imbere mu gihugu. Ejo kuwa gatatu nyene leta ya Zimbabwe yarafubanye iteka abashikiranganji bayo babiri hamwe n'umutegetsi wo mu gisata c'amabohero bishwe na COVID-19. Gushika ubu leta ya Zimbabwe imaze gutakaza abashikiranganji 4 bahitanywe n'uwo mugera, hamwe n'abantu barenga 1000 bafuye mu gihugu. Dr. Pamela Magande, umukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga muri Zimbabwe, avuga ko igwirirana ry'uwo mugera byatewe n'uko abantu bijajaye baja mu bihe vy'iminsi mikuru yo kunezerwa bakoranira hamwe batubahirije amategeko no kwambara udufuka munwa. Muri Tanzania, Perezida John Pombe Magufuli yaragabishije umushikiranganji wiwe w'amagara y'abantu kutihutira kwakira urukingo rwa COVID-19, avuga ko izo ncanco zishobora kuba zidakora canke atari nziza ku magara y'abanyagihugu. Magufuli yategetse umushikiranganji wiwe kuzokwemeza urucanco urwo ari rwo rwose ari uko rwabanje kwemezwa n'abahinga bo mu gihugu ca Tanzania. Nta byinshi bizwi bijanye n'uko uwo mugera wifashe muri Tanzania. Yatangaje ko igihugu kitagira COVID-19 kandi n'abategetsi baranse kubandanya bakurikirana ibitigiri by'abandura canke abahitanywa n'uwo mugera. Leta z'Ubumwe za Amerika iriko iragabisha abanyamerika kwirinda kugendera ico gihugu kuko ngo kiri ku rugero rwa 4 rwo kugabisha. Hano muri Amerika, leta ya Joe Biden yarabaye irahagarika mu kiringo c'ukwezi ibihano leta ya Trump yafatiye abahuti bo muri Yemen, umuhari w'abaroberi ushigikiwe na Irani. Iyi ngingo yakiriwe neza n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'amashirahamwe y'abagira neza. Leta ya Amerika iriko irihweza ingingo yafashwe mu minsi ya nyuma y'uwahoze ari perezida Donald Trump yo kwita abahuti umuhari mpuzamakungu w'iterabwoba. ONU hamwe n'amashirahamwe atanga imfashanyo muri Yemen afise ubwoba ko kwita uwo murwi uko bishobora gutera inzara ku banyagihugu babeshejweho n'imfashanyo hamwe n'imiti iva hanze. 90% y'ivyankenerwa by'ibanze muri Yemen biva hanze y'igihugu.
abaroberi b'abahuti bagenzura umugwa mukuru hamwe n'uburaruko bw'igihugu ahaba igice kinini c'abanyagihugu, bituma amashirahamwe y'abagira neza yemera gukorana nabo kugira ashikane imfashanyo ku banyagihugu. Leta z'ubumwe za Amerika ishikiriza ko izosubira mu masezerano ya nucleaire na Irani igihe ico gihugu kizoba carubahirije ivyo ciyemeje. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu wa Amerika Anthony Blinken yabishikirije ejo ku munsi wa gatatu. Yavuze kandi ko bishobora kuzofata igihe kirekire gushika amatohoza y'uko vyakurikijwe arangiye. Umushikiranganji Blinken yemeje ko Perezida Joe Biden afise ishaka ryo gusubira muri ayo masezerano, ariko ntiyemera ko Amerika ariyo ikwiye kubanza kwerekana uruhara rwayo. Umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mohammad Javad Zarif yasabye ko Amerika yobanza guhagarika ibihano Trump yasize afashe, harimwo kongera kureka Irani ikagurisha ibitoro vyayo. Abategetsi ba Irani bafise ubwoba ko abasenateri b'abarepublikani bo mu mugambwe wa Trump batacemera ayo masezerano ya nucleaire kandi batokwemera gukuraho ivyo bihano mu gihe Irani yokwemera gukurikiza ivyo bisabwa. arakoze Aloyse Bigirimana utugejeje ko amakuru avuga hirya no hino ku isi. Tuributse ko iyi mwumva ari radiyo y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88.3 ya radiyo inshuti ya bose. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu @radio@voa.com naho kumbuga za YouTube, Facebook na Instagram adresi yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Duhere kuri iyi nkuru itugezeho mu kanya. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yahuye n'abahagarariye ibinyamakuru n'amaradiyo byemewe. Evariste Ndayishimiye yasabye urwego CNC rucunga uburyo ibinyamakuru bikora gushaka vuba na bwangu abayobozi b'amaradiyo yafunzwe cyangwa yahagaritswe kugira ngo baganire maze barebe ko yasubira gufungurwa. Muri ayo maradiyo yafunzwe harimo amaradiyo mpuzamahanga nk'Ijwi ry'Amerika na BBC y'Abongereza. Inkuru turayigarukaho mu makuru yacu ataha. Nabibabwiraga mu kanya, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inteko nshingamategeko kuri wa gatatu yatuye ku bwiganze bw'amajwi kwambura icyizere Minisitiri w'Intebe Sylvestre Ilunga-Ilukamba. Icyemezo cyatuwe n'abadepite 367 kuri 377 batoye, 7 barabyanze, 2 barifata, undi atora nabi. Mwibaruwa Minisitiri w'Intebe yahise yandikira Perezida Tshisekedi yamusabye ko yakwihutisha ishyirwaho rya biro y'inteko nshingamategeko, yanga kwegura nk'uko byari byitezwe. Cedric Muyoboke n'umunyamategeko akaba n'umusheshenguzi mu bya politiki arasobanura ibishobora gukurikiraho. Twavuganye ari ku kibuga cy'indege i Kinshasa. Uko ntekereza inzira isigaye bashobora kwitabaza ubutabera bakurikije ububasha bw'inkiko hagendewe ku cyemezo cyamushizeho. Nkeka ko bashobora kwitabaza urukiko rurinzwe kurinda itegeko nshinga, bakaba batesha icyemezo cyamushizeho mbere agaciro, bityo akaba yakurwaho, noneho hagakurikira gushyira mu bikorwa urubanza. Ariko se we ni izihe ngingo ashingiraho kugira ngo yange kwemera icyemezo cy'inteko nshingamategeko? Hari ingingo bishingikirizaho, ngira ngo ni ingingo y'178 y'itegeko nshinga, niba ndibeshye ntaryo mfite hano kugira ngo mpamye kuko ari iyo ngingo ivuga yuko iyo bamaze kumukorera motion hakurikizaho gudepoza demission.
rero kudepoza demission ni ubushake bwiwe, ariko ubundi yakagombye kuyidepoza. Uko bigereye ahangaha biragaragara ko batamushaka, nta ukorana n'abatamushaka, kuko n'ubundi bavuga ko yavuye muri majorite, indi majorite igasa ngaho majorite yo mu nteko, inteko igasa ngaho itamushaka abadepite 307 nimba ntibeshye, byakagombye kumva akegura akavaho nta tsinda ashizemo cyangwa se ibindi. Mu ibaruwa yanditse yavugaga yuko yagiye Lubumbashi akabonana n'uwahoze ari perezida Joseph Kabila, akaba yaramusabye ko yaba aretse kwegura. Ni zihe nyungu uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Kongo Kabila yaba afite mu gutinza iyi nzira yo guhererekanya ubutegetsi? Nivyo narimvuze, ni itsinde, ni inyungu za politike, kugumagunanizanya gahoro gahoro no guhimana, ariko mu by'ukuri nta yindi nyungu namenya atenjizo nibyo ntekereza, ariko mu by'ukuri ni inyungu zisa n'izo mu ruhande rwa FCC, ni inyungu zabo bwite. Cedric Muyoboke, umunyamategeko akaba n'umuseshenguzi mu bya politiki. Nibutse ko ishyaka rya Perezida Felix Tshisekedi n'irya Joseph Kabila yishyize hamwe agashyiraho leta, ariko kubera ko Kabila murusha abadepite ntamwemerera ko afata ibyemezo atabanje kumugisha inama. Mu mpera z'umwaka ushize niho Perezida Tshisekedi yatangaje ko yabonye andi mashyaka bafatanya akagira ubwiganze bw'abadepite. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize inteko nshinga amategeko yahaye minisitiri w'intebe amasaha 48 yo kuba yeguye, atabikora akamburwa icyizere. Washington, ijwi rya Amerika. Leta ya Tanzania ikomeje kuvuga ko itazakurikiza amabwiriza yo kwirinda virusi ya corona, kandi ko itazemera urukingo rutemejwe n'impuguke z'abanyatanzania. Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nduta ziravuga ko zihangayikishijwe no kutabona ibyangombwa byo gukoresha mu kwikingira icyo kiza. Baganiye na mugenzi wacu James Jovin. Twebwe kweri nta corona two kwirinda ngaha, mbona nta nibishemeye biriho, none ko mbona atana kimwe kitwerekana ingene twokwirinda iyo corona, ko atanabaza kutubara ati nimwirinde corona, ati nyamara bimeze uku n'uku n'uku. N'ubufukamunwa bari baraduhaye benshi barabutaye imbere, abantu bigira ukuri kwamye cesa, abantu bakarundana bakaramukanya ukuri kwamye. Je mbona yuko umenga mbere ikaza iratumara, twebwe nta gisivye. Mu bisanzwe twebwe ntitubona ukuntu corona twavuga ngo irikingiye, kuko igihe bavuga ko corona ari nyinshi cyane twarabonye amashirahamwe atandukanye yarazanye ibintu vyo gukarabiramwo, irazana amasabuni, baraduha n'udufukamunwa, ariko gushika ino saha ivyo vyose vyaraheze. Rero ikidutera impungenge nuko twumvirije amaradiyo baratubwira ko corona mu Burundi isa niyasaza, ariko tukabona uruza n'uruza rw'abantu binjira mu ikambi bavuye mu Burundi ni benshi. Rero dufise impungenge nk'izo, kuko umwanya mu makambi dushobora kugira ikibazo kivanye n'iyo ngwara. Kandi narijya bavuze, leta ya Tanzania yavuze ko ata abantu abantu batokwiyugarana ngo baje mu byo bita karantine, abantu bumva ari gukora ukuri kwami. Ku kintu cerekeranye n'iyo ngwara ya corona, iraduteye ubwoba cane twebwe abantu b'impunzi, kubera hano mu buhungiro bisaba ko umuntu agenda kuganira na mugenzi we umwanya uwo ari wo wose. None hano nta bintu by'ibikoresho dufise byerekeye nk'utudumu, utudobo, agasabune gutyo, na tujya tuntu two kuza twikingiriza nko ku munwa. Hajya ubonye nka mugenzi wawe agushikiye avuye nk'ahandi hantu muri ko muganira. Ndabona binteye amakenga cyane, kuko ntamuyora muhigeze mu makambi y'impunzi ntiturabona ingene twashobora gukingirwa. Cyo tumabona kumengo ku kibazo cy'impunzi biracagoranye, kwegeranirijwe hamwe, kandi nta bantu bariho tubona bashobora kuba bodufasha mu maguru masho kugira ngo ntitwandure uwo mugera. Icyambere jembo nacokorwa nuko zibiri uruja n'uruza mu nkambi, kuko umuntu arava i Burundi ukazubona ari mu nkambi, umuntu arava ahandi akava i Kigoma akava i Dar es Salaam ukazusanga ari mu nkambi, umuntu yava he kumva ngo azari mu nkambi. Nta ruja n'uruza rero ruzibiwe ruhari, kubera n'ubwo wogenda ukavuga ati nyamara urya ndamubonye yarahungutse yongera aragaruka, naho twara polisi uzubona agaruka mu kanya gatoyi baca bamurekura. None wewe wumva yuko ngaho wumva twebwe none dukingiwe gute, mu gihe
n'uruja n'uruza rurenze, hanyuma bakatwongereza ibintu by'amasabune akaba menshi yo gukaraba, bagashiraho ibituo vyinshi vyo gukaraba, abantu bakaronka amasabune muhira bakaraba, abantu bakaronka ubundi bufukamunwa, eka kira kintu kikaboneka, tukabona yuko batwitayeho. Nayo ubundi uriko urazunguruka, nubwo woza ubunyene mu nkambi ukazunguruka, ntiwopfa warabonye yuko hari ibintu vya korona bihari, womenga nta n'iyo ngwara iriho. Kuva jewe ngira ngaha nta kintu na kimwe ndabona ngaha aya kitanshobokera na kimwe, ahubwo gusa ikintu tubona kiko gishaka nko kutubangamira, ndabona yuko umenga muraba ukungene mudukingira vuba na vuba ico kiza kitarashikamo hano mu nkambi ya Nduta. Turabe ko tworonka agahengwe, nka twebwe turi impunzi, bamwe niba ntaho nikora, harashobora gushikira nk'umuntu atakigenda, ugasanga nyene ubuzima bwiwe burangirikaye. Yewe turasaba ko yoduha ibikoresho vyo kwikingira iyo ngwara ya coronavirus, kaduha ibikoresho vyo kwikingira ku munwa no mu ntoke, ikaduha n'ubudumu tugashira ku mabarabara no mu mihana, n'amasabune nk'indobo kugira tuyikingire. Agerageza kutwigisha ingene twoyikingira, mu ivyo bikoresho tutabifise ntitwoshobora kuronka ingene tuyikingira. Urabona hano amahera turonka ngo tubigure, tutabifise rero ntivyoshoboka ingene twoyikingira. Twere ico twasaba amashirahamwe atandukanye yuko yongera akatugarukira ku bijanye no kuduha udufukamunwa, kuduha amasabuni, ariko kandi bakaza baragenzura uruja n'uruza, kuko kare hariho ibipimo bitandukanye, abantu barapimwa, abantu baravyitaho, barakaraba, ariko ugiye kuraba ku mantuze yose atandukanye nta kintu na kimwe kiriko kirakorwa. Rero tukagira impungenge ko umwanya n'umwanya twebwe dushobora kugira ikibazo bivanye n'iyo ngwara hamwe yorinda yaduka ikadushikira. Narirya abantu benshi binjira bava mu Burundi ari benshi baja mu makambi, tugasaba leta rero n'abajeje intwaro ko boshobora gukurikirana ico kibazo boba badufashije. Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nduta muri Tanzania zavugaga ku impungenge zitewe no kutabona ibikoresho byo kwikingira no kwirinda icyorezo cya COVID-19. Muri Uganda ho kuri wa gatatu hatangijwe igeragezwa ry'umuti wo kuvura virusi ya corona wakozwe hifashishijwe imiti gakondo. Uwo muti watunganijwe n'impuguke zo muri kaminuza ya Makerere bafatanyije n'ibitaro bikuru bya Murago. Inkuru irambuye Ignatius Bahizi. Uyu muti wiswe UBV01N watangiye kugeragezwa ku bantu kureba niba wavura COVID-19, wakozwe hifashishijwe ibimera bya gakondo. Iri geragezwa rizabera ku ivuriro rikuru rya Murago hano mu mujyi wa Kampala, kandi abantu basaga 100 nibo bagiye gutangirirwaho. Ukurikije Minisitiri ushinzwe amagara y'abantu Jane Ruth Acheng, ubushakashatsi kuri uyu muti bwatangiye mu kwezi kwa 4 k'umwaka ushize icyorezo cya COVID kimaze kugera muri Uganda. Dr. Nambatya Grace Cheyune wo muri kaminuza ya Makerere niwe watangije ubushakashatsi kuri uyu muti. Ati uno munsi turahangaha gutangiza igerageza ry'umuti gakondo twakozeho ubushakashatsi. Aha dushaka kumenya ko udafite ingaruka mbi ku buzima no kumenya ko ushobora gukiza abantu. Twizeye ko uyu muti ni wemezwa uzafasha igihugu mu rugamba rw'icyorezo cya COVID-19. Dr. Bruce Kirenga nukuriye itsinda ry'impuguke zigiye gukora ibipimo kuri uyu muti no kwemeza niba koko ushobora kuvura COVID-19. Izi mpuguke zirimo abaganga bavura indwara zo mu bihaha n'ibindi bice by'umubiri byo virusi ya corona ikunda kwibasira, kandi zizakorana n'abaganga bari kwisonga mu kuvura uburwayi bwa COVID-19 mu gihugu. The testing of products in humans is a long and rigorous process. Kugerageza imiti ku bantu bifata umwanya muremure cyane kandi bigaca mu nzira zikomeye. Hari inzego enye bicamo. Mbere y'uko dutangira kuwugerageza ku bantu, umuti ubanza kugeragezwa ku nyamaswa kumenya ko udafite ingaruka ku binyabuzima, hanyuma ukanageragezwa ku bantu batarwaye. Ibyo byose byarakozwe mu mezi 8 ashize. Twasuzumye ibipimo byakorewe ku nyamaswa, tuganira n'abantu bari basanzwe bawukoresha nk'umuti gakondo. Ibyo twagezeho rero byatwemeje ko uyu muti wagera kuri uru rwego rwo kugerageza no ku bantu barwaye. Ubu dutangira urwego rwa kabiri rw'igerageza. Kenshi ibice 60% by'imiti tugerageza ntabwo birenga kuri uru rwego, dusanga idakora. Twizeye ko uwo uzarenga ahangaha ukemezwa nk'umuti. What we are going to undertake. Almost 60% of the products that are brought to us don't survive.
ubushakashatsi bwatangiriye mu turere dutandukanye twa Uganda aho igiti gikoreshwa kimera cyane kandi abaturage baho bari basanzwe bagikoresha nk'umuti gakondo kuvura indwara zitandukanye. Bityo ibyo kwemeza ko waba udafite ingaruka mbi ku bantu birazwi kuko abantu bari basanzwe bawukoresha. Ikindi kandi igerageza ku nyamaswa nk'uko bisabwa mbere y'uko umuti ugeragezwa ku bantu naryo ryararangiye. Nahamagaye intumwa y'umuryango w'abibumbye wita ku magara y'abantu ku isi muri Uganda, Dr. Jonas Tegen, mubaza niba hari impungenge bafite kuri uyu muti. Yansubije ko bemera kandi bakizera ubushakashatsi bukorwa n'impuguke zo muri Uganda kandi ko bakurikiranira hafi ibijyanye n'uwo muti ukiri ku rwego rugerageza. We will further study the protocols and so forth. We are happy that ati turaza kuba dukurikiranira hafi by'uyu muti. Tunejejwe nuko batwemereye ko bazakurikiza ibisabwa byose kugira ngo umuti ube watangira gukoreshwa kuvura abantu, kandi natwe tuzaja tubaha ibitekerezo byacu. Ariko mwibuke ko urwego uwo muti ugezeho ari urwo kuwugerageza. Ntabwo leta yavuze ko uvura, ahubwo byerekana ko hari ikintu gishobora gukora. Ubwo rero ibipimo akaba byatangiye kureba niba gishobora gukora ibyo gikekwaho. Birimo gukorwa n'impuguke zabizobereyemo zagiye zikora ubushakashatsi butandukanye kandi zinagiye gukora igeragezwa ry'uyu muti. Ibizava muri iryo gerageza bizasuzumwa n'abandi mbere y'uko byemezwa. Mu ijambo ryatangiza igerageza ry'uwo muti, Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yavuze ko atagishobora kwihanganira abantu bicara bagategereza ko Abongereza n'Abanyamerika babashakira ibisubizo by'ibibazo byabo kuko asanga ari imyumvire y'igikoroni. Yavuze ati Afurika ifite ibyo ikeneye byose ku buryo idakwiye kubija gushakira ahandi ibisubizo by'ibibazo ifite mu gihe abaturage barimo gupfa. Si ubwa mbere Uganda ikora ubushakashatsi mu rwego rw'imiti n'inkingo zivura no gukingira indwara zitandukanye. Impuguke kuri kaminuza ya Makerere zagiye zifasha mu bushakashatsi ku miti itandukanye ivura malaria, kandi mu 2015 zafashije mu gukora utumashini dupima Ebola hamwe n'umuti wo kuyikingira. Ukurikije Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu mu gihugu, abantu bakaba mu 40,000 nibo bamaze kwandura virusi ya COVID-19 kandi ikaba imaze guhitana abasaga 300. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Mu Burundi, umukuru w'urwego rushinzwe umubano mu bigo bya kaminuza bitandukanye Emmanuel Hatungimana yanditse ibaruwa ategeka ko nta mukobwa wiga muri iyo kaminuza uzongera kwambara imyenda yerekana cyane ibice by'umubiri nk'amabere, ibibero cyangwa umugongo. Abanyeshuri bo muri kaminuza bakiriye bate ayo mategeko mashya? Tubumve mu majwi bahaye mugenzi wacu Eloge Wirikaneza. Jewe ngerageje kuraba cyane cyane ngaha mu bigo bya kaminuza y'u Burundi kuntu cyane indero yahoze ukuntu twayumvise n'ukuntu yoba iriko iratituka ubu. Rero ndavye ingingo zo gufatwa z'inyifato zo ngaha muri kaminuza y'u Burundi je ziranshimisha cyane ko bizotuma akanovera canke agateka karanze kaminuza y'u Burundi gasubira kugaruka. Ndashima cyane nko kintu cafashwe ku bijanye n'inyambaro ko nk'umuntu atopfa kuja mu ishure yambaye uko ashatse canke hari ibibanza bimwe bimwe basavye yuko ata muntu yopfa kugendamwo yambaye uko ashatse nk'amasandare nk'ikandambiri n'impuzu z'amadeshire cyangwa amamini jipe. Ndabishima kuko bigarukana indero cyane. Ndashima n'ikindi ibintu mwene bavuze vy'uko umunyeshuri akwiye kwitwararika avuye nk'inyuma ya kaminuza yinjiranye nk'ibintu akabizana bihishije bimeze neza panakuza bigaragara ucumengo kaminuza yacitse irigara. Hari ingingo zitari zikenewe gufatwa kubera n'ubundi dusanzwe twubahiriza nta mpuzu zisarisha cyane twambara, uretse ko ari mu ishure hari no mu yandi mabiho hari impuzu dusanzwe tumenyereye ko tutambara nk'amadeshire. Umva baciye bavuga ngo barabibujije, sinumva ico babigirira mu bisanzwe. Baba bakwiye tumbera dufate nk'uwabikoze bakamuhanura bisanzwe. Ahanini mbona nk'ingingo bakunze gufata bazifatira twebwe abakobwa. Hama kuvyerekeye nk'amaminijipe baraturenganya kuko ngaha nta muntu yambara minijipe isarishije. Kuvyerekeye amadeshire naho nyene hari impuzu tujana mu mabwate, hari impuzu tujana ku maplage, izo ntidushobora kuzambara mu ishure n'ubundi. Ndifuza yuko nk'izindi mpuzu nk'iz'imigambwe zobuza kuko hariho nk'igihe usanga nyene bituma nk'umuntu kanaka yambaye yonahohotera uwundi muntu atayambaye canke yo mubona nabi bivanye n'ukuntu yoba yishimiye
yishimikije iyo mpuzu canke yoba mubonyanye iyo mpuzu. Mu Rwanda ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro gisobanura ko umusoro ku nyungu z'ubukode ugomba kwishyurwa bitarenze tariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere. Hasigaye rero iminsi 3 gusa. Ibyo bigakorwa hifashishijwe ikoranabuhanga kuko umujyi wa Kigali washyizwe muri gahunda ya guma mu rugo. Icyo cyemezo cyateye impungenge bamwe mu barebwa n'uyu musoro batuye mu mujyi wa Kigali. Asumuta Kaboyi. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda gisobanura ko umusoro ku nyungu z'ubukode utangwa ku nyungu umuntu abona iturutse ku bukode bw'umutungo utimukanwa, harimo inzu zo guturamo ndetse n'inyubako z'ubucuruzi. Kuri ubu abasabwa uyu musoro batuye mu mujyi wa Kigali barasabwa kwishyura bifashishije ikoranabuhanga kuko umujyi wa Kigali washyizwe muri gahunda ya guma mu rugo, nk'uko komiseri y'imisoro yeguriwe inzego z'ibanze Ernest Karasira bibwijwe rya Amerika. Kuba tuvuga ngo se bizagenda bite, abantu bazamenyekanisha bate, bazishyura bate, hari uburyo bwo kumenyekanisha mu buryo bw'ikoranabuhanga ndetse hari n'ubundi buryo buriho bwo kwishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga, kandi ni ibintu tumaze kumenyera mu by'ukuri, ntabwo ari ibintu bishyashya bavuga ko bigiye kwigisha abantu, ahubwo ni ibintu tumenyereye. Mwumva rero mu by'ukuri niba wenda batekerezaga yuko twakongera igihe kubera wenda yeguma mu rugo, numvaga atari umwanya wenda ari igihe cyo kuba twavuga ko tugiye kongera igihe, mu gihe tuzi twumva ko ubwo buryo nari nsobanuye bwose bwashyizweho kandi buhari, abantu babwitabiye banabukoresha. Nkumva rero mu by'ukuri ubu ngubu uyu mwanya umuntu atavuga ngo kongera igihe bizaho cyangwa ibizabaho. Icyemezo cyateye impungenge bamwe mu barebwa n'uyu musoro batuye mu mujyi wa Kigali, cyane cyane abataramenyera gukoresha ikoranabuhanga. Uyu musaza wavuganye n'ijwi rya Amerika atuye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, we yemeza ko ikoranabuhanga batararisobanukirwa. Bafata igihe cyo gutuninga, cyo kwigisha abaturage icyo kintu cyo gukorera online, bose babanze bakimenye, kuko ubu ngubu haracyariho guhuzagurika, cyane cyane nk'abantu bafite imyaka iri hejuru. Ukabyuka mu gitondo ugashyiraho itegeko ugahita ushaka umusaruro wajya ako kanya utatanze, utarekeye igihe cyo kugira ngo byinjire ukurikirane urebe ko yeze imbuto. Ikoranabuhanga ubu ngubu abantu barikoresha ni bake cyane. Ikoranabuhanga rimaze igihe, ariko abantu bazi gukoresha buriya buryo rero yashyizeho bwo kuby'itumanaho ni bangahe. Ariko urebye ibihe turi kunyuramo, turi kubinyuranamo na leta twese hamwe. Leta yacu si yo yakoze iyo covid, umuturage si we wayikoze. Turi mu gihe cyo kugira ngo turebe ko tuhagarura ibihombo turi kumwe na leta yacu ntituhagarare. Si ikibazo cy'ikoranabuhanga kigoye aba baturage gusa, kuko hari n'abagaragaje ko kugeza ubu bahuye n'ubukene bukabije bakuye mu kudakora neza kubera icyorezo cya COVID-19, bikaba byarongerewe na gahunda ya guma mu rugo abanyakigali bashyizwemo. Uretse no kuba bitoroshye, njye nahisemo kubireka kubera ko abapangaye nishyuzaga ntabwo banyishyura kubera ko iyo urebye ubona ko nabo ntaho bakura, ntibasohoka, ntibakora, nta kazi. Wajya kumubwira akakubwira ati ndakura amafaranga he, ihangane nzakwishyura. Nese ndadekarara ayo nkuye. Umuntu wari asanzwe kwishyura mbere unadekarara nyine bisanzwe mu myaka yashize, ariko uyu mwaka biragaragara ko nta kigenda. Kuva twaguma mu rugo urabona ko ubushobozi bw'abaturage bwaranze. Bya bibazo by'ubukene byatewe n'imikorere mibi yazanywe na COVID-19, aho abantu batari bake batakaje imirimo yari isanzwe batunga, byaba ari guma mu rugo iri muri Kigali. Ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda kivuga ko ibi byose bidakwiye kugira uwo bibuza kwishyura kandi bakishyurira igihe. Iki kigo gisobanura ko kugeza ubu umuturage uzaba atishyuye mu minsi isigaye mu kwezi kwa mbere kurangire azahura n'ibihano biteganywa n'itegeko. Ni itegeko riteganya yuko itariki ntarengwa ari 31 z'ukwa mbere muri uyu mwaka. Bivuga yuko iyo tariki irenze hari ibihano nabyo biteganywa n'amategeko uwo muntu asabwa kwishyura. Ibihano bihari umusoro tuvuge wamenyekanishije ntiyishyure, ntabashe kwishyura ku gihe, uwo ngo yishyura 10% y'umusoro yakagombye kwishyura, umusoro yagombaga kwishyura. Iyo ni ibihano bizaho, hanyuma akongeraho n'inyungu z'ubukererwe zingana na 1.5% buri kwezi akererewe. Hanyuma yo ku muntu uzaba ataramenyekanishije kuri iyo tariki, hejuru y'ibyo bihano byo gutinda kwishyura umusoro hari n'igihano cyitwa cyo kutamenyekanisha ku gihe. Icyo gihano byo ni menshi, ni 40% y'umusoro agomba kwishyura, akongeraho cya 10% y'igihano yo gutinda kwishyura, noneho akongeraho n'inyungu z'ubukererwe zingana na 1.5% buri kwezi k'ubukererwe. Mu baturage bavuganye n'ijwi rya Amerika, hari abari bifuje ko uyu musoro bawusonerwa kubera ibihe bibi byabaguyeho batihamagariye, abandi bakumvikanisha ko biramutse bidakunze bakongererwa igihe bazatangira uyu musoro.
kugeza ubu itariki izwi abaturage basabwa kuzishyuriraho uyu musoro ni iya 31 z'ukwezi kwa mbere. Icyemezo cyo kuba basonerwa cyangwa bakongererwa igihe ntikirafatwa. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. aha niho dusoreje iwanyu mu ntara hamwe na Mukubile ya Baro umfasha kubagezaho aya makuru. Mbashimiye kuba mutega amatwi Ijwi ry'Amerika buri munsi, kandi muri benshi abatuye mu Budage no mu Bubiligi mbifurije umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.